Imbere y'ingoro niko rembaga simbigoro ntereka imbaga imbere y'ingoro. Ivyo nta nivyo no ushobora Kisha bugufi ubahe ugira kwihangana kuko muziki uragoyemze bashobora gusohera indirimbo kagenda gusaba promotion bakayikwima kumva nko kumengo uyo muntu wocu mufaka biramaze kugushikira kujya mbo kenshi nivyo hapana kumufaka bo byaramaze kunshikira sana baramufaka bakamfaka bakanyima poster utangira kugira ibibazo by'abakobwa ibibazo byo kunywa cyane ibibazo byo kurara mu kabare ibibazo by'imico itagiye inezera abavyeyi bamwe na bamwe barizo mu kibitoki cya Bujumbura mbo nashatse kuvuga Mr Giba yo babarizwa muri management canke no ndi navuga ko nikorana na management. This is Indundi from the BJ Paradise to this country. Bashida take watch your back one. It's the time 257 undi Bashiri muri kumwe. Gira subscribe cyangwa sabone kugira ngo n'ibindi biganiro bize gukurikirane vya the time 257. Ebane today turi kumwe na Mr Giba. Mr Giba kabisa mwage muramumenya mudirimbo nyinshi cyane bandi buza muramuva muri Hits Connection. Ndibaza ko ikarina ke kintu cyamuhaye inguvu nyinshi cyane ku bantu mukunda kumvirisa ibiganiro akunda gukora cyane. Ni uyu munsi rero tuza kuba turiko turaganira nawe Mr Giba. Amazi Mr atari karaboneka ariko turaza kumva icaza kubivuga. Mr Giba umeze neza? Ya ndashima Imana meze bien sinzi nkaho. Je meze neza. Anje arashima Imana kabisa amafungo gusa yaturembeje. Ku bantu Mr Giba batamuzi Mr Giba ninde izina ryaje gute niki? Mr Giba no muririmbyi w'umurundi sanze nitwa Amimu Burgiba y'amazina y'wanje urumva Giba n'izina ry'wanje nashize ko Mr gusa kubera ndi umuhungu. Mr Giba afite imyaka ingahe? J'ai 23 ans ni mu kwiza 24. Right now Mr Giba arubatse canke aracari single? Sinuwase ndi en couple ariko sinuwase gute Mr Giba kugeza muri kino gihe ariko araririmba nimba hari impinduka zoba zaraje bitamenyekaye kuba ndiko ndaririmba gute sindabitamenye uri muri game gute bitaba byaramenyekanye cyane nimba hari impinduka zoba zarakubayeho mu bisanzwe novuga ko maze iminsi ndi mu gacerere ariko abantu benshi baza ko no banaragize kujya kono bavuga ati guta icyizere canke guti kizere cyo gukora akazi urumva ariko je no shaka kwanza mbwira abafanzi banje bose yuko agacerere ndimwo kazobaryohera sana kuko ndi mu bikorwa gusa ijya speed nari mfise niyo yagabana ubuse nashase kugira iyindi technique y'akazi experience nyinshi sohora ibindi bikorwa bimeze neza job zirahari amasongi ni menshi sana no buri naheza amafungo nzochanzana indirimbo ndi kumwe na Araflow indirimbo ndi je nyene ni bikorwa byinshi mfise. Why Mr Giba mu gihe abandi baririmbyi ni uyu munsi nka the time 257 twashoboye kugendera why nk'abaririmbyi bandi uko babigira binyegeza we atari kubigenza kwinyegeza mu bisazo navuga ko Mr Giba ndi Mr Giba je nyene kuko uri kuraraba nko muri generation y'wanje nta muntu numwe wodushira hamwe ngo tuje muri competition je nkora akazi nka Mr Giba yaba kuri voice yo mfise voice wanje mfise experience y'akazi kiwanje urumva ndafise target ukuntu nkora umuziki wanje umva rero urinze uvuga ati ngo Mr Giba akore nk'abajya uri urashaka kumpohotera kuko wanashima Mr Giba ndo muririmbyi nkora ata management mfise urumva bice bisabwe uko nkoresha ingufu nyinshi sana cyo gituma ni hatime yo kwipanga. Waryohewe niki kuvutangira kuririmba kugera isaha mu gihe ibimenyesha makuru byinshi biriko biraguhurumbira? Ikintu kimwe naryohewe naco kujya kuno bamenye ko mfise talent kuko nibuka nkitangura gusohora imiziki aherera mu bagenzi kandi nabo bagenzi kwari kumpinga sana yawe ntacyo ushoboye ibintu nk'ibyo ariko kuba abandi bantu naronse abantu benshi abafanzi benshi bamenye ko Mr Giba afise talent n'abantu ntazi urumva nkamenyera kubijanye n'umuziki wanje bavuga ko ari connaissance nico kintu naronse sana. Uyu munsi Mr Giba uri nka Mr Giba nturi ku mazina yawe y'amavuka why? Giba ni giwanje je nakuze banyita Giba nitwa Burgiba urumva kubera rirerire bacha banyita Giba ni zina giwanje haciye imyaka myinshi uri kuraririmba haciye imyaka myinshi waramenyekanye ndetse si ibintu tubavuga ngo ntibizi kuko abantu benshi barabizi gwayi nimba kugeza isaha waramenyekanye atakintu tuvuga ngo woba warakoze nk'abandi baririmbyi cyangwa se hoba hari souvenir uri kurubaka mu gihugu canke nimbi hari ntabizi
Bo mu bisanzwe je no kugira ko maze gukora ibintu byinshi nuko ngira wewe ntavyo wobuzi ariko je maze gukora ibintu byinshi nabandi baririmbyi benshi batarakora parce que uri kuraraba umuziki bisabwa yuko ugira CV historique yiwawe mu muziki je ndafise past wanje naciyemwo hari abaririmbyi benshi batakoze ama concert mubona ama concert y'abandi bantu ariko je ndafise concert plus de concert zishika kuri zine cyangwa zirenga nakoze nka Mr Giba kandi zikuzo je no vuga ko maze gukora ibintu nyine abaririmbyi benshi batarakora yego Mr Giba urumwe mu bantu iyo umuntu ari karayaga nawe abona kumenga uraciye ubwenge cyane ufite amashuri angahe vise ade for gestion yego kugeza ubu right now Mr Giba barizwa hehe barizo mu kibitoki cya Bujumbura mbo nashatse kuvuga Mr Giba yo babarizwa muri management canke no ndi navuga ko nikorana na management ifise gusa ndonka support nyine ivuye kuri mwebwe nyine abamenyesha makuru mu fisi imitima y'ibintu mugabo mu Mr Giba ari mu bantu baba bafise akazi bakora personnellement arwande y'umuziki wapi n'umunyeshuri vuba natangura kwiga university urumva ni ibintu nyene byo gupambana sana kujya kuno usanga nyine talent yawe ifise ushobora guheba sometimes harashika yaho nyine wumva nkumengo wocika intege ariko kuba ubikunda kandi bikorimwo bikaca bisabwe yuko ushiramo ingufu kandi kuko nituze fitire yacu ni Mr Giba tubona yuko akunzwe no gwaruka cyane why akubera n'umuntu w'abantu nubaha bose abana bakuze place je nabyisaze nyine nsaze nyine nk'abana barankunda sana yabo aho mbaye je usanga abana nyine bankunda cyane sinzi bavuga ko nabyisanze nkuko yego Mr Giba haraheze igihe kitari gito haraheze igihe nk'amezi 2 atandirimba isotse nshasha kuri wowe vyakira gute twitege ko hari kindi kintu ari zindi kuvugiye kuzanana mu bintu ugiye kuzana cyane ingufu nyinshi sana mu bisanzwe kuko kwezi nari gusohora indirimbo ariko urabona ko twace twinjira mu mafungo byace bisabwe ko kwanza ndabyikausha kwanza nsenge kwanza dusengera ibikorwa buryo nibyasohoka izobe ari amahiti gusa mu gihe abantu canke se abavyeyi bafise abana baba barabaye abastar canke se abandi bo mu yindi mico ushobora gusanga bavuga ngo umuziki ukora abantu babasazi umuziki wo kivuga hiki bo je novuga ni bya bindi usanga mu bisanzwe duhura n'ibintu byinshi nko ku kazi k'umuziki ho kubera akazi kose kaguha 6 batumumenyekana n'abantu benshi rero bica bivana nawe target yawe ufise muri ako kazi nka jewe niba mbona nyine mfise target ya ambiance muziki ndakora umuziki nkamenyekana nkagira abagenzi batandukanye abagenzi bakunda amabwate bakunda kunyura umogi inzoga ibintu nk'ibyo ni nabijamwo urumva nzoba ndiko ndazana image mbi umva ngagiye kwa mere yuwanje mere yuwanje aravuga ati wewe kuva watanguriye umuziki nturahinduka n'umunsi wari mbi ndabona unyifege sindabona unywa inzoga sindumva ngo ugiye kurara muri club urumva bica bisabwa yuko wiyubaha tu kuko ninabikora nivyo nzoba mpindutse kandi nzoba ndiko ndatukisha umuziki nibaje abantu rero usanga bakora ibintu nk'ibyo bo batukisha umuziki ariko umuziki nagazi gasanzwe tu nk'ubundi buzi bisabwa gusa kwicontrol kuko akazi kaguha 6 hajya uhura na byinshi uhura n'abantu benshi batandukanye Giba avuka mu Kabezi birakorohera kuba uvuka ngaha mu Kabezi kuba ngaha mu gisagara ca Bujumbura abandi usanga bava mu zindi ntara ahanatandukanye rubona ari nini kuri wowe favorite ubona ni mu Kabezi yabiranyorohera kubera urabona ko atari na kure sometimes ndahakumbuye ndagenda ngo ndakora concert ndagendayo urumva kandi ngaho urazi ko hari ibintu byinshi novuga ko ama project menshi tuyakorera ngaha niyo mpamvu ninga kugeza igihe n'igiki wabwira abantu rero bariko baragukurikirana kuri The Time 257 kugira ngo bitegerere izindi nguvu zawe kugihe haraheze igihe kitari gito atakintu uri kurereka bo Mr Giba ni wa wundi nyene ni wa musani wanyu abakunda wa musani wa nyene akunda akazi cyane gose urumva vuba ndatangura gusohora ibikorwa munyitege ko ibintu byinshi sana kandi ubu target na ronse ko naguma ndonga ama feedback y'abafana banje bakambwiye ati uraririmba igiswahili cyane gose ibyo bintu kwanzo byikaushe je narumvise nani zanyu amademande yanyu tugiye gusohora ama hit ari mu Kirundi yego kwe Mr Giba iyo ubishitse ugashira indirimbo kuri YouTube hakabamo commentaire zitakunezera uvyifatamo gute ani bon
ni akazi kandi biratuma nyine ukomera cyane gose uragira experience y'akazi kuko jewe mu bisanzwe je nibuka kujya nakubwiye gitangura umuziki ari abagenzi biwanje ashobora kumvisha namubwiye ati urumva song yiwanje akambwiye ati wapi nakigenda urumva ibintu nk'ibyo ariko bamwe muri bajya ari abanshigikira kandi nshobora kumuhana link akayiposting so ikintu gikuru wewe ubonye muri kumunanine commentaire negative iragukomeza kugira ujya muntu mwemeze ukora akazi umwemeze kuko je nasohora maidodo ntunyemere ushobora gusohora tunapendana ukanyemera ibintu birahinduka cyo gutuma rero ubonye commentaire nkizo icyo bisabwe ko ushiramo umwete sana ni muri iki gihe tubona yuko ibintu biriko biraza bihinduka igihe tubona yuko kitorohereza abaririmbyi ko ni mu kironka makonsere urabona bijanye n'ibi bintu bya confinement bica biborohera gute kugira ngo mubeho mu gihe n'umuziki wabinjiriza akantu katari gato yaje novuga ko ari imana tu ni imana kuko n'ubuzi bwinshi butinjiza muri no misi kubera ibyo bintu bya COVID-19 ariko imana nayo ikora ibyayo tuguma dusenga tu akuva utangiye kuririmba urageze muri iki gihe kandi abantu barakuze isi bake igihugu kiramaze kumenya Mr Giba ninde apari yuko waramenyekanye abandi bakiri musi yawe nibiki wo basaba kugira ngo bakore rero akabanga bibira kugira ngo bagakore nabejo bazobe barahuri ikintu cyambere kwanza ni ndero bagira indero ukwihangana ukunda akazi kabo no gusenga cyane kuko ivyo bintu bine utabifise mu muziki uzoheba tu niko bimeze kwicisha bugufi ubahe ugira kwihangana kuko umuziki uragoyemze bashobora gusohera indirimbo kagenda gusaba promotion bakayikwima kumva nko kumengo uyo muntu wocu umufaka biramaze kugushikira kujya mbo nibyo hapana kumufaka bo byaramaze kunshikira sana baramufaka bakamfaka bakanyima promotion hako bombwira ati basi ndagukosoya hana wagize fonga wapi ibyo ubwo n'ubucafu ubwo n'ubwana maliza utoto wako utoke hapo umuntu akakubwira ati ngo ririmba akagusaba akapelo karirimba ngo hasikia hako yo kubwira ati wari kugira ukuntu canke wiga ukuntu je novuga ko abandi bari musi wanje basi abantu bakora umuziki bagitangura gukora umuziki ugira ukwihangana ukubaha no kumenya ko uri muri mu magogwa umenye ko utazokwama magogwa ushize mu mwete uzoyavamo tu niko bimeze n'uyu munsi turiko turabona ko uri kuregereza mu bantu bariko barabisha bigacika mu gisagara ca Bujumbura naye ma studio ba uvuga ati aya vraiment no yagwa inyuma kuko ndayakunda cyane ndakunda kunakora jewe bo studio ya mbere kwanza nkunda kandi ndayikunda cyane gose ni Agap Records iyo ndi muri Agap Records vraiment ndisanzwe kwanza kugiwanje ndakora ikintu kimvuyemo kuko ni inshitsi yaje muri Agap Records ndashobora no kumara umunsi wose ndiko recording cyangwa bariko barankorera beat muri make bakubanira en fait ndi umwana wo muri Agap Records kubera Clovis Pro arankunda kandi aratahura ikintu kiri muri jewe iyo nkoze ikintu ndakiyumvamo bien ukama time muri ibintu bimeze bien nico kintu nkundira Clovis Pro haje muri Agap Records ndisanzwe sana bashirire ko rero abantu bari bamaze bakumva ati Mr Giba uyu ni Mr Giba mugabo batari bwakubona imbona nkubone bakumve nyene uri kuriririmbira rero kugira ngo baryoherwe Baby sit and listen to my reggae song. You're the one I was waiting for so long. The way you love me, you make me sing for you. Murukundo bikora neza, ufise look uteye neza, urundi kazi w'imico myiza, genda kwishimira. Murukundo bikora neza, ufise look uteye neza, urundi kazi w'imico myiza. I want you to know you special to me, ma, my only one mama. Undutira bose, yeah, you make me sing like my dodo, yeah, my dodo, nakupenda mama. Oh, my dodo, my dodo, nakufia mama. Ndibaza birahagije. Urumva ariko kora jeno gerageze. Ahubwo nsazubizi sana kabisa. Ahubwo nzazunyigiye. Mr Giba. Uraririmba neza. Asante sana mzee. Vraiment félicitations. Merci sana kubishimira Imana tu. Gusa biramfata umwanya. Nuronka n'umunsi umuntu azoguca intege uzumubwira ati wuri umubeshi. Uzumubwira ati wewe nibaza ko ugomba kusubiza inyuma. Aje umwanzuro nihaye no gukora ico nkunda. Kandi ndabishiramwe ingufu sana kwere sana kuko urinze ubona umuntu nyene
kumenya kuririmba n'umwete mzi umwete santanga urakora amatravail ukagwara mu muhogo ugacika intege ubunebwe je ndi umuntu nyene nadebukiga abenshi baravuga ko iyo winjiye muri game yo kuririmba canke se ubaye mu star uje utangira kugira ibibazo by'abakobwa ibibazo byo kunywa cyane ibibazo byo kurara mu kabare ibibazo by'imico itagiye inezera abavyeyi bamwe na bamwe kuri wowe uvyakira gute bivuga hiki yani bya bindi nyene nakubwira ni nayo mpamvu jewe bo nisanzwe ndumvikana cyane n'umuvyeyi kubera niyo contract wagiraniye n'umuvyeyi wanje winje mu muziki ngo maragushigikire bizagira ibikorwa byawe ariko niwe nabona ugira imico mibi urumva ngaho uzobugiye nabi kandi je kuri je nibizonezera ariko uri kuraraba je ibigenderanira ya je na mama turi cool sana mere n'umusara aranshigikira cyane gose nashobora nko kubona nyine nambaye hereni ipoa kuko sikintu cyo mpindura ariko sinitoboje ndakunda amahereni cyane yambwiye ati ntuzo kwitoza umva cyanshira kwa kumadika nico kintu gusa gikwiriye nyene akazi nikaguhindura just gumuri je ndi umuntu ndi hambo sana mzee yandi umuntu nyene ndi cool ndi simple muhira ndi umwana hageze kuri stage ndi umusani ngeze kuri radio ndi umusani ngeze muri studio ndi umusani ariko ibintu byo kumpindura guhindura ingeso ngo nuko nkora umuziki ahane biri muri game ibintu ukunda muri game bibiri ibintu nkunda muri game iyo ndi kuri scene birangiye sana ndakunda kujya kuntu nyene uri kuraririmba nk'indire mukabona ati abantu barayimenye just ndumva nyene bintera inguvu sana yego iyi ni the time 257 we got time special turafise time of smile turafise ibintu bijanye na ncimbere y'ingoro nikora imboga simba ingoro nege imboga imbere y'ingoro devye mukunda kuvuga yuko uba uri ready hapana ready ku bintu nk'ibyo mzi erega uri umuririmbyi ariko tugiye pore wo bikorako no gerageza kwe ibyo bintu umengo bikurikirana gira kantu umbwira gashobora gutwenza bari ko baragukurikira ushobora gutwenza yabo je no comedie ushobora no kubivuga nibi batwenza ugasi none ngibi yavuze ko bidatwengeje la okay Mr Giba merci beaucoup ikintu rero usaba ku bantu bari ko baragukurikirana isaha kugira ngo bitege nejo bundi Mr Giba nubundi munsi nitakorana ikiganiro kugira ngo baze bashodoke bavuge ati uyu muntu turamutse ikintu yakoze bitege love Mr Giba fit out of flow feel you Mr Giba from Agape Records hama icyo no basaba gusa babandanye badushikira twese hamwe new generation hamwe apana ibintu byo kuvuga ati ngo Mr Giba wono meze nka naka ngo naka no meze nka Mr Giba nimba ushigikira naka najyo urashobora kunshigikira kuko twese turabana b'igihugu yego merci beaucoup merci sana baje kuri YouTube yanje Mr Giba DSD bagire subscribe hajya kuko anytime kuri the time 257 na anytime nyene barashobora kubona nyene kintu kiguyeko. Well, it was Mr. Bashili ni the time 257 twarikumwe na Mr. Giba. Thank you very much kwa ko munadukurikirana. Dizere ko nikindi gihe nwagira subscribe cyangwa sabone hari ahijya ibintu bizogenda neza. Merci de beaucoup.